Iyi ni perimetre de muri Burkina Faso ku birometero bitarenga 100 uvuye ku nkengero z'ubugaragwa bwa Sahara. Ku muntu wese yakuriye mu bitabo by'inyigisho zabo mu burengero ukuri bisa naho koroshe cyane. Uburimyi hano ntibushoboka. Ivyo ni by'abanyaburkina Faso bigishwa mu mashuri. Gusa naho biri uko muri ubwo bushuhe budahera bariko bakora ibishoboka byose ngo igihugu cimbukemwo umuceri, ingano, ibitunguru, ibitoke. Barima mbere n'amapome ya nyayo. Mu bisanzwe pome ni gitegwa kera bavuga ko ari co kurimwa mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa rero abarimye bo muri Burkina Faso bariko bereka isi ko vyari binyoma bwari ububeshi ko no muri Burkina Faso mu bugaragwa pome zishobora kuhaba. Muri iki kigo turiko turahingura ingemwe za kakao kandi ibirenze ivyo turiko turagerageza ikawa, amapome n'ibindi byose bijanye n'uburimyi twiyumvira ko bitoshoboka hano muri Burkina Faso. Ivyo nivyo bariko baragerageza guteza imbere kugira ngo bereke isi ko bishoboka. Araba izo nanasi nini cyane zatewe n'amaboko kandi ziba zikingiwe izuba n'udufuko duto tworoshe tw'impapuro. Mbere banorora amafi mu bugaragwa. None babikora gute? Abanyaburkina Faso bakoresha uburyo bw'ubuhinga bukomeye cyane kugira ngo ivyo babishikeko kandi bose babigira mu ruhara rukomeye cyane. Harimo na President Ibrahim Traore aboneka yambaye impuzu za gisirikare mu mirima ariko asuzuma imifuko y'ibitunguru ndetse n'amatomati akavuga atakuca ku ruhande ko amaboko y'abarimye ariyo agaburira igihugu cose. Ubutumwa bwiwe buratomoye cyane. Igihe cose igihugu kidashobora kugenzura ivyo kijya ntigishobora kuvuga ivyo kwikokeranya kuri. Bino yabivuze igihe yagira ati igihe cose tutagira ubwo byigenge bw'ibifungurwa ntidushobora kuvuga ivyo kwikokera. Abasaba bama bari hasi. Nitwamara umwanya wacu dusaba ivyo kurya canke tugendagenda ku isi yose kugira ngo tubironke tuzokwama turi hasi. Intumbero ni gushika ku bwigenge bushitse kubijanye n'ibifungurwa. Iki ni ibihugu byinshi byo muri Afrika biriko biragwana naco. Ibrahim Traore yagize ati nimba udafise ubwigenge bw'ibifungurwa, iyo udafise ubwigenge mu by'umuyaga nkuba, iyo udafise ubwigenge mu by'ubuhinga, rero nta kwigenga kose ubufise mu by'ukuri. Kugira ngo ivyo bishoboke rero bariko bubaka ubushobozi bwinshi cyane bw'amahinguriro bwo gutunganya ibiterwa mu karere, kuva ku gutunganya uruganda rukora amatomati, shirahamwe ry'isukari gushika kuri ishirahamwe rinini cyane ritunganya umuceri rishobora gukora amatoni 400 ku munsi umwe wonyene. Uru ni rumwe mu nganda zikomeye cyane muri Afrika. Aha kandi niho hari amakamyo manini cyane agenda arungeka amavuta y'inazi ku isoko mpuzamakungu, kandi ibintu byinshi cyane bikozwe hashingiwe kuri ayo mavuta y'inazi biboneka mu maduka manini yo mu bihugu byo mu Burayi ndetse no muri Amerika. Muri iki gihe bishobora kuba byatunganirijwe muri Burkina Faso. Kandi rero iyi ni intango gusa. Muri kiganiro turarabira hamwe iterambere ritangaje cyane ryatumye Ibrahim Traore ashobora gutera impinduka zikomeye cyane mu by'uburimyi kuri uwo mugabane. Harimo n'umugambi w'umuhora w'amazi w'amamiliyaridi menshi cyane y'amadolari ugamije gukorera Sahel iby'uruzigwanire rukorera Misiri. Ariko rero ikintu kidasanzwe mu by'ukuri n'ubuhinga bariko barakoresha mu gutera ivyamwe nk'amapome hano nyene mu bugaragwa. Ikindi ciza kuruta ibindi byose, Traore ntigeze yakira ingurane zivuye muri FM canke banke y'isi yose. Yizera ko iterambere rizoba rihagaze neza n'iryobakwa n'abanyaburkinabe ubwabo. Munyemerere rero muri kino kiganiro twihweze neza ingene ivyo byose bariko barabishira mu ngiro ku giti cabo. Prosper ntuma mu bitabo inshuti inyandiko niko nitwa. Ico ndagusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi waheza nkakubwira ivyo amatwi yawe atigeze yumva ahandi, nyuma tukisanga tuzi ivyo benshi batazi. Muri Force Imprimerie baguzorera banderole impression large format. Aha rero wumve ko ziba zicapye neza cyane kubera ko imashini zabo zigezweho bituma ziboneka neza cyane kandi zikaramba bimwe bihebuje. Muri Force Imprimerie rero babasorera autokora zo kumadika ku biyo ku modoka ndetse n'ahandi. Bagusohorera amafishe wipfuza metero ku metero. Ntibiherera ngaho gusa kuko muri Force Imprimerie bakwandikira ku mpuzu zose wipfuza nko ku mipira isanzwe, Lacoste ndetse no ku majeze, kandi mu buryo bwiza cyane ku buryo bitava ko impuzu yawe idaheze. Bandika ku nkofero ibyo mwipfuza byose, bandika ku bikombe, ku ndobo n'ibindi byinshi cyane. Mashira hamwe bantumye igenga muri Force Imprimerie. Ico twashize imbere n'ubunyamwuga, ubwiza ndetse n'ubuhinga. Mutugane rero tubereke ingene ubunyamwuga, ubuhinga n'ubwizigirwa bihurira mu gikorwa cawe kimwe gusa wadutumye, kandi bikaba mu mwanya twasezeranye habe no kongeza ku isegonda rimwe gusa. Force Imprimerie dukorera mu gisagara cangozi neza na neza impande y'inyubako za Eden. Hari ico mubaza mushobora kutwakura kuri izi nimero 61 163 Force Imprimerie, la qualité qui fait la différence.
naho Burkina Faso iri kiragwanya imigwi y'iterabwoba nayo nyene ubwayo yatanguje urugamba rukomeye cyane nk'ikibazo c'ibifungurwa kimaze imyaka 40 giteye ngorane muri iki gihugu ca Burkina Faso. Ico ni igitero c'uburimyi ndetse n'ubworozi kiri muri iki gihugu. Igikorwa c'amadolari hafi amamiliyaridi yatangujwe na Ibrahim Traore kugira ngo Burkina Faso ingendo yo kugura ibifungurwa biva hanze igabanuke cyane no gushinga ubwigenge bushitse ku bifungurwa. Bafise intumbero yo guhindura amahegitari amamiliyoni y'ubutaka bw'ubugaragwa budashobora kwera bugahinduka ubutaka bushobora kwera. Ibyo bikazotuma habaho ibifungurwa byinshi cyane kandi hakaba n'akazi ibihumbi n'ibihumbi mu gihe bariko barakora. Traore yatanguye gutanga inguvu nyinshi cyane, atanga amatracteur 400 na moto zirima 239 n'amapompo y'amazi arenga 700 ku barimyi kugira ngo barime amahegitari 64. Ariko rero igituma iyo nzira idasanzwe ishoboka nuko vyose ari ku buntu nkuko Traore ubwiwe yavyemeje, aho yavuze ati ciyongeye ko rero twafashe ingingo yo kubaronsa amatracteur k'amajana5 buri mwaka w'indimo. Birakenewe kumenya ko izo tracteur zizokoreshwa ku buntu mu kurima ubutaka mu kiringo c'imvura gikurikira. Intumbero mu by'ukuri dufise ni gushaka kwitunga mu byo gufungura. Ivyo vyari mu mugwi wa mbere w'uwo mwaka w'ibikorwa wa 2024. Ibikoresho vyari bifise agaciro k'amadolari k'imiliyoni 130. Ivyo vyarimo amatoni 69 by'ifumbire, amatoni 18 y'imbuto zirobanuye neza cyane, hamwe n'amatoni 1000 y'ibifungurwa by'amafi hamwe n'ibindi bitungwa. Muri Rusama mu mwaka 2025 Traore yongeye gutangaza isi yose yarakomeje igitero cyo kurwanya inzara mu gihugu mu gutanga izindi tracteur 608 n'ibikoresho by'agaciro hafi y'amadolari imiliyoni 180. Ibyo byose byakorwa n'amahera yo mu gihugu yavuye mu gusubiza kugwiza amafaranga leta yinjiza cyane cyane mu guhindura ibirombe by'inzahabu ngo bibe iby'igihugu. Gutyo rero akuraho imitahe y'abanyamahanga kugira ngo bigaburira bene gihugu. Muri rusange ibikoresho birenza agaciro miliyoni 300 z'amadolari y'amanyamerika byatanzwe ku buntu ku barimyi bo muri Burkina Faso. Muribuka muri uwo mwaka nyene wa 2025 mu generale w'umunyamerika Michael Langri yidoze ku mugaragaro y'uko intwaro ya Burkina Faso ikoresha nabi inzahabu yari ifise. Uyu mu generale yagize ati inzahabu zabo canke amafaranga yose baronka bifasha kurinda intwari iri ku butegetsi gusa. Nimba wantahuye neza cyane urabona ingene abazungu batanezerezwa no kubona Ibrahim Traore afasha abantu biyo ku buntu, kuko mu nzira z'uburengeroho atamfungurwa zisanzwe z'ubuntu zivayo. None rero raba ivyamwa by'ico gikorwa, raba ivyo bibanza by'umuceri bitoshe cyane, raba kandi ingano zimera mu kibanza gikunda gutegwa n'amapfa akomeye cyane. Ubu bafise uruganda rwo gutunganya umuceri runini cyane ruri mu bibanza 10 binini cyane muri Afrika. Imbere yo kwinjira mu mahinguriro ndetse no guhishura umugambi w'umuhora w'amazi ukomeye cyane w'amamiliyaridi menshi cyane, turakeneye gutahura ingene uwo muhora ukora no kumenya uri karakora ico gikorwa mu by'ukuri. Ariko rero reka tubanze tumenye ingene bashitse kuri iyo ntambwe. Traore ariko ararongora iyo mpinduka ikomeye cyane biciye mu migambi ibiri ikomeye cyane. Igitero c'uburimyi twahejije kuvuga hamwe n'umugambi udasanzwe wa president wagenewe gukoranya abantu bose bo muri leta yose. Iryo ni itegeko risaba inzego za leta, amashuri makuru n'igisirikare kuva mu biro vyabo bakaja mu mirima. Kugira imashini ni ikintu kimwe, mugabo kuzikoresha naho ku rundi rugero rushimishije cyane n'ikindi kintu. Aho niho ingingo zafashwe zica ziba izitangaje cyane. Traore yahise ashinga igisirikare ciwe byite kugira ngo bakore mu mirima. Muri Burkina Faso leta yarahinduye cyane uburyo inzego zayo zigaburira ku giti cazo. Ubu ikambi yose ya gisirikare bifise amategeko akomeye cyane y'ubutegetsi asaba ko igira ivyijya itarinze gutegereza ivya leta mu gutegeka abasoda kwirimira ibifungurwa byabo no gukoresha ubutaka by'igisirikare mu gutera ibiterwa ndetse no korora ibitungwa. Amaherezo igisirikare kiriko kiragabanya umuzigo munini cyane cyari gifise kuri budget y'abasivile. Kubw'iyo ngingo rero hari ingabo zahiswemwo ku mugaragaro nk'abakozi b'uburimyi. Mu gutanguza iyo ngingo ya president leta yakoresheje abasirikare barenga 300 harimo abasirikare b'abahinga ndetse n'abasirikare bazwi ku izina rya VDP barungizwe gukora ataguca ku ruhande iruhande y'abantu 4,000 bari bavuye mu mazu yabo mu gihugu. Izo batayo zose hamye zari zihambaye cyane zahawe igikorwa cyo gukuraho no kurima kwimbura amahegitari arenga 11,000 y'isi ngirakamaro yahiswemo.
Ubu imashini zikomeye cyane z'ingabo ziriko zirakoreshwa mu guhindura no kurima isi ndimwa ku rugero atamurimyi w'umusivile yoshobora gushika ko wenyene, kandi kubera ko harabagumutsi biterabwoba bo muri Sahel bakoresheje inzira nk'ugwitwazo mu mateka mu kubuza abantu gushika mu mirima. Abo basore b'abasirikare ba VDP bariko bararangura uruhara rukomeye cyane rw'ibintu bibiri, inkoho ndetse n'isoka. Bakora bafise ibigwanisho byinshi cyane kugira ngo abarimyi bari kumye nabo bashobore gukora atabwoba bafise. Ariko rero ntibaba bahagaze impande gusa babacungira umutekano gusa, ahubwo nabo baratora isuka bakarima. Raba gusa aya mashusho y'imyimenyerezo ikomeye cyane. Iyi ni kambi ikomeye cyane ivanga ubuhinga bw'uburimyi ndetse n'indero ikomeye cyane ya gisirikare. Mu kwezi kwandamukiza mu mwaka 2026 abo ba VDP b'uburimyi barenga 2600 harimo n'abagore amajana bari barangije amashuri bagwanya iterabwoba bongera batera imbuto. Ibrahim Traore rero yararangije ikindi kibazo gikomeye cyane kandi c'ubwenge. Imyaka myinshi cyane abahinga bo mu by'uburimyi bo muri ico gihugu ca Burkina Faso baguma mu biro bafise ivyuma bitanga akayaga mu mugwa mukuru wa Burkina Faso. Traore rero ivyo yarabirangije, yategeze ko bava mu biro by'ubushikiranganje byo mu bisagara bakaja mu makoperative yo mu misozi. Yarabahaye imbere n'amapikipiki kugira ngo bashobore gushika mu turere twakure cyane. Mu gushira abo ba engineer mu mirima iruhande y'abarimyi, izo tracteur nshasha zaciye zitanga karusho gakomeye cyane kandi zitanga umusaruro myinshi cyane, kubera ko abo ba engineer aribo baba bazi kuzikoresha neza cyane. Kugira ngo rero ivyo bibi bitangaza kuruta, barahinduye cyane uburyo bwo gufunga abantu. Traore ubwiwe yaragendeye ibohero ry'Ipaporo, yanse ko riguma ari inzu y'imbohe gusa yasizwe mu gihe c'ubukoroni. Ahubwo Ibrahim Traore yarahinduye iyo nyubako ngo ibi kibanza c'abantu bafunzwe ariko bingira kamaro. Ubu abafungwa baramenyerezwa ubuhinga bwo kurima, bakigishwa kurima no kubungabunga ibiterwa bakoresheje ibikoresho byo muri iki gihe. Barashoboye mbere no kurima umurima munini cyane w'ibigore wa mahegitari 40 hagati mu karere komye cyane. Leta irikirahindura umuntu wese ariho ngo abe ububaha igihugu ndetse akubaka n'igihugu. Ugwaruka abarimyi ndetse n'abasirikare bamaze gukorana niho impinduka zatangiye kuza byihuse cyane. Batanguriye ku biribwa ngirakamaro, umuceri, ibigori ndetse n'ingano, kuko byo ari byo bifasha igihugu kubaho. Mu mateka ya Burkina Faso yamye iri mu mutego w'uburimyi bw'inyuma y'ubukoroni. Nk'ibice 80% by'abanyagihugu bakora uburimyi, yamara ico gihugu cakora nk'igihugu kizana ibifungurwa byishimikiro kibikuye hanze. Ibyo bifungurwa kandi n'ibyari bikenewe cyane kugira ngo kibeho. Yarungika akanze ibikoresho bya mbere bitunganijwe nk'inzahabu n'ipampa mu burengero, mu gihe nyene yazana ibifungurwa bizimvye cyane kandi bifashwa kugira ngo gusa igihugu kibeho ataterambere na rimwe cigeze gishikako. Imbere y'izo mpinduka igihugu cavana hanze 70% by'umuceri gikenera buri mwaka, no kuvuga hafi amatoni 700 buri mwaka wose. Ibyo byagereranywa n'ikinyuranyo kinini cyane c'ubudandaji be n'indoto mbi z'umutekano mu by'ibiribwa. Traore rero yarazi neza ko ubwigenge by'ibifungurwa ari kibazo c'umutekano w'igihugu, nico gituma yaciye agira icakoze kugira ngo ico kibazo gihere. Aya na mahegitari 800 y'isi ndimwa yarengewe n'amazi yose. Ushobora kwibaza ingene baronka amazi menshi cyane muri Sahel ugatangara ngiyi nzira byafashe. Iyi niyo nzira ya Dordu yarateguwe neza cyane kugira ngo ikoreshwe mu bihe by'izuba kandi ikaburirwa n'urugomero rwa Kirsi. Ikoresha ikigo gikoreshwa n'imirasire y'izuba gishobora gutanga amazi angana na metero kibe 9720 ku isaha imwe gusa. Ivyo ni guhindura isi ndimwa ku rugero Sahel y'ubu itigeze ibona kera, kandi ku birometero 150 gusa uvuye Dordu mu kibanza citwa Di aho Burkina Faso iri ku rugabano n'ubugaragwa niho impinduka nyazo ziriko zirabera. Ariko bisa nibitangaje cyane, Burkina Faso mu by'ukuri ifise amahegitari nk'ibihumbi 500 y'ibiyaya n'imisozi bishobora gutera imbere ndetse bikarimwa neza cyane bikera. Intwaro rero za kera zaramaze imyaka 70 zirengagije ahanini iyo ntumbero y'isi ndimwa, zasize ibice biri musi ya 10% by'iyo sindimwa ari byo byonyene birimwa. Ibrahim Traore yarazi neza ko gukoresha amamiliyardi y'amahera kugira ngo umuntu azane amatoni arenga 700 y'umuceri yo muri Aziya buri mwaka ari umutego w'ubutunzi wica. Yarazi neza ko udashobora kugira revolution atabidendera by'amazi yiyubakiye bishoboka. Gutyo rero leta yarahinduye inzira ishiramye imitahe yayo kugira ngo isanure uturere twavomerwa twari twarazivye, yubaka n'utundi dushasha. Laba nk'umugambi w'urugomero rwa Samo mu karere ka Nord. Mu burongozi bwa Ibrahim Traore leta yarashizemwe amahera menshi cyane akenewe kugira ngo rurangire. Mu ntango z'umwaka wa 2025 ubwo rugomero rwari rumaze gukora neza cyane, ruvomera amahegitari arenga 1000 y'ubutaka bwari bamaze kukubitwa n'izuba bwa mbere.
hakora nk'imashini yagenewe gutanga amatoni 7,500 y'umuceri n'amatoni 2,500 y'ibigori ku mwaka. Tugarutse kuri wa mugambi wo gufumbira dusanga umugambi utandukanye uri ku birometero bikeye gusa uvuye ku nkengero z'ubugaragwa bwa Sahara. Ni gitangaza c'ubuhinga kiri mu kiyaya ca Sudu, ni mu karere k'uburaruko ka Burkina Faso. Uwo mugambi ufise amahegitari 2,240 y'ubutaka buvomekwa. Ivyo bikorwa by'ubuhinga bisa n'ibinezereye cyane. Bakoresha amategeko ya Archimede kugira ngo baduze amazi mu ruzi rwa Sudu avuye ngaho. Iyo ayo mazi ashitse mu ivu ryumaganye cyane ryahoze mu musenyi, ibyiza bivamwo n'ikiyaya c'icatsi kibisi c'umuceri kandi giteye imbere cyane mu bugaragwa. Amazi arashobora kubonwa atwikiriye neza na neza umuceri igihe ubirabiye hejuru. Umwimbo uraduze cyane. Abarimyi bamwe bavuga ko amahera baronka arengeye incuri 170 kwijana yayo baronka mu kurima bashingiye ku mvura. Hanyuma rero hakurikira uwundi mugambi w'agahebuzo ukomeye cyane uri ku birometero 245 mu marako bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru. Urundi rugomero rwa Bagre n'igiti c'iterambere ryacu. Ni umugambi w'ibikorwa by'iterambere by'uburimyi bihambaye cyane kuruta ibindi byose byoba byarabayeho mu gihugu. Iki ni kigo c'ubuhinga gikoresha ikiga kinini c'amazi gifise uburebure bwa metero kibe miliyari 1.7 kiri ku ruzi rwa White Volta kugira ngo gihindure amahegitari 1000 y'ubutaka bwa Sahel bube igice c'uburimyi gikoreshwa n'ubuhinga bwa none. Mu mwaka wa 2025 gusa Bagre yatumye Burkina Faso yimbura amatoni hafi 12,000 y'umuceri. Imisi y'ibikorwa by'amaboko bigenda buhoro irikirasa n'iyizimangana buhoro. Abarimyi bo muri Burkina Faso ubu bakoresha ibikoresho bikomeye cyane byo kwimbura bica mu mirima byihuta cyane. Mu bibanza nka Banzone mu buryo bwo gufumbira bugezweho buratuma umuntu ashobora kuronka amatoni 6 y'umuceri kuri hegitari imwe gusa. Kugeza ubu rero Burkina Faso yimbura amatoni menshi cyane agera ku 300 y'itomati inshasha buri mwaka. Ivyo rero byatumye Ibrahim Traore ashinga inganda zikomeye cyane muri Afrika zihingura itomati. Ikindi kandi leta irikirafata ingingo y'igihe kirekire mu gukomeza ikibanza cayo mu bijanye n'ivyamwa ndetse n'ibiti byoherezwa hanze nk'imyembe ndetse n'ikawa. Mu ntara ya Kenedugu leta yararongoye igikorwa cyo gusanura amahegitari 500 yari yagenewe cyane kurimwamwo imyembe mu kiringo c'uruzuba. Uretse gutanga ubutaka byose kandi ritanga ingemwe z'imyembe z'agaciro kanini cyane. Ivyo byose kandi bikaba ku buntu. Hacaza kandi igitegwa ca kakao. Burkina Faso ni igihugu cimbura ico gitegwa cyane muri rusange, kikaba no mu bihugu 10 vya mbere ku isi no mu bihugu 5 vya mbere muri Afrika mu bijanye no guhingura ivyamwa by'inazi. Muri kahise hafi amatoni yose y'inazi agera ku miliyoni 2 yava muri Burkina Faso yasa n'ayatakaye. Abarimyi nibo bonyene batunganya ivyo vyamwa, ntibagira ibikorwa byo gukoresha izo mboto. Mu mwaka wa 2025 leta yaratanguje umugambi w'amadolari miliyoni 11 n'igice kugira ngo ivyo bihinduke. Uruganda rwa SN Anatras bwo muri Bobo Dialuso rwacitse ikimenyetso c'iterambere mu mibano ndetse n'ubutunzi, aho abakozi barenga 90% arabagore. Ico kigo gifise intumbero yo guhingura amatoni 5,000 y'ivyo vyamwa ku mwaka kugira ngo akoreshwe mu guhindura umutobe, umuvinyu ndetse na ethanol. Ivyo rero bikaba bizotuma abantu amajana bo muri Burkina Faso baronka akazi. Kugira ngo ivyo bikorwa birindwe uruhombo, leta yabujije kurungika hanze ivyamwa bitagiramye ibinure mu mwaka wa 2024. Itegeka ko mu karere ivyamwa bishogwa bimaze gutunganywa. Aha turabona Ibrahim Traore ubyiwasuzuma ayo mahinguriro akomeza ubutumwa bumwe. Intambwe yose yo guhingura kuva ku butaka gushika ku gutekera umyimbo itegerezwa kuguma igenzurwa n'umukuru w'igihugu. Kugira ngo tuvuge ukuri, ubwigenge bw'ibifungurwa ntibushobora gushikwa ko ata proteine. Kubijanye n'ubworozi bw'amafi, Burkina Faso igeze ku rundi rwego. Raba iki kibanza kinini cyane kandi c'ubugaragwa. Ubu rero ni wihweza amazi manini arimo. Ivyo ni uburimyi bwo mu mazi bwo mu bugaragwa bukogwa. Burkina Faso ifise intumbero yo gushika ku matoni 54 by'amafi ku mwaka, bishigikiwe n'ibigo bibiri bishasha by'ibifungurwa by'amafi by'amamiliyoni y'amadolari ya leta yashinzwe kugira ngo uruhererekane rwose rwo gutanga ibifungurwa by'amafi rugume rugenzurwa n'abanyagihugu. Yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti nyariko ariko nitwa ico ndagusaba kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.